Nibihe biranga indongozi mbi. Indongozi mbi ishira imbere inyungu zayo, icubahiro cayo, ubutunzi bwayo, ubutegetsi bwayo. Jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke. Nece nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute? Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse maze iminsi numva abantu bambwira ngo rabango uyu musaserdoti canke umusenyeri ngo ibintu ariko aravuga yabaye ndende video sinayiravyo yose mugwaje personnellement ibi bintu abadede bamamwo vya showbiz tufite igikorane birarambirana n'ibintu baguma basubiramo vya bindi barepeta za bindi very predictable urashaka kumenya ico uyu musenyeri aja kuvuga urashaka kumenya ico mbaye hagaja kuvuga urashaka kumenya ico never aja kuvuga discours ni vya bindi nyene nta evolution ihaba. Sinumva n'impamvu biriko baratesha umwanya abantu abapasiteri baguma mu mashuri ba preaching mu ma eglise hanyuma aba politiki baje ku kazi bakore nta muntu yabasavye kwama mu mesa mu amajambo yesuke ho barayumva d'ailleurs nabo nyine ko rimwe bafite ijambo nk'abadedo kamenya n'abakozi b'Imana aba bane vusanga ari kasoma Bibiliya ndabira usanga ari kasoma Bibiliya muga mu nyuma akaba ari kunigagura abantu akaba ari kwibutare. What's the point? Sinzundi mudamu ize kunyandika ibintu vy'Imana kuko impamvu uvuga Imana kandi ata muntu ayitayeho ujya muhizi ejo ari karame nasangwa agiye kunkorerako ujya yitwa umupasteur. I will communicate with my people in Burundi to check on you. Nta gaciro ngiha aba bantu mu vy'ukuri je muze munyihanganire. Anyway, yaruse mbaya haga dantureka. Amajambo yavuze y'ukuri mugabo da question so what? So what? Bo, reka twe kuyumviriza. Umuhinga no yavuze ngo intama igihumbi zirongowe n'intare zisumba intambwe igihumbi canke intare igihumbi zirongowe n'intama. Ngo intare igihumbi zirongowe n'intama zisumbwa n'intama igihumbi zirongowe n'intare. Bo jewe kubera ntanguye gukurikirana politiki y'Uburundi vuba sinze kumenya aba bantu mugabo menga ni Emmanuel Sinzohagera ashobora kuba yararongoye inama nshinga amateka inama kize gute nkenguza amateka sinomenya amatwa nsumira n'umuntu wo muri za Bujumbura hariya mu Gihaya Cimbo niko kera twahita uti kuko uri kurazana intara kandi twari tuzi ko atamacakubiri ukunze gushiramo. Ibi bintu vyuko abarundi bose basige baca imigani atamuna kivuga direct ati turongowe n'intama. Okay? System idahindutse ntaco bimaze nkuko ntivyumvikana ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe twadushika kuri uyu munota tukimeze nkuko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo amatone y'izahabo tukabandanya tuburiye itoro ninde yakitwimye twacimwe n'uwategezwa kukiduha ntimurinda kuronderera kure twacimwe n'uwategezwa kukiduha kandi ataca none ni leta ni yatwimye igitoro. Bwana Musenyeri hagucisha iruhande uca imigani genda direct nk'umuboyi yemera uti turongowe n'intama bwana neva uri intama. Okay. Nurashatse kuvuga iki? I don't know. Je numva imigani munyihanganire je nabwo ndi munyamugamba imigani irangora muri ko genda direct nandi umubo twe tugenda direct. Okay? Nta kuvuga iki ruhande ngo intama nibiyaga. No. Uburundi burabuze indongozi il faut qu'on se le dise. Kandi urumva yuko mu gihe bubuze indongozi naho boba ari abantu bazima urumva ko ziba intare zirongowe n'intama. Usivye ko atantare zishobora kurongorwa n'intama. Zokwemera intare zokomera ko intama izija imbere gute. Ejo bundi nakoze indi video mvuga nti ubugabo burihabwa ntibishoboka ko intare ija inyuma y'intamba ngo ikwirikire. Ivyo ntibibaho.
numugani nivyo udashoboka malheureusement ou heureusement, ariko duhaye scenario zibiri, intama igihumbi zirongowe n'intare, hanyuma intare igihumbi zirongowe n'intama. What about intama igihumbi zirongowe n'intama? Okay, barundi bene wacu ntabwo ndabatutse mugabo bon, imigani irumvikana iraryoshe guca, me so what, baravuga gusa ku munwa imigani tito ibiki mugabo ndabasavye mu barundi mutangwe kuba direct. Nibihe biranga indongozi mbi? Okay, icyo nico ngomba kuvuga ko turabe ibintu biranga indongozi mbi, duce turaba abadede ko iyi test bayipasa. Mugabo ntidukeneye kuraba description y'ibirabe indongozi mbi, icyo na ChatGPT yako kwimbwira. Buri muntu arakizi. Ikibazo no kuraba Burundi turafise indongozi. Sinuko abantu bamara imyaka bari mu migani, wewe ahubwo uramagara neva kumbore mu biro niba kumvira umubwira uti nyakubahwa president, nyakubahwa hakize guteka ikintu nimwe gukora neza. Mugaye ama discours je naza ko abantu bamaze kuyamenyera, bamaze kuba nambu burya ntubibukiba ukinabaye n'agaciro mu gihe juste ari amajambo yo ngaho mu ibarabara. Ariko reka twumvirize ibiranga CNDD-FDD. Indongozi mbi CNDD-FDD yironderera icubahiro n'inyungu zayo. Indongozi mbi ishira imbere inyungu zayo, icubahiro cayo, ubutunzi bwayo, ubutegetsi bwayo. Jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngahe uzogumurya. Mvuze ntuno munsi ngimbata ndaja ku imbata. Mvuze ntuno munsi ngirukwavu uzogumurya. Mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube. Mvuze ngiyinka ni inka. Avuze exactement CNDD-FDD n'abarongozi babo. Ikintu cyose ni ibintu by'imbere zabo. Hariho umuntu ari karankarira ngo ndi kuvuga ngo muri Kongo ngo bagiye kukingira imbibe z'u Burundi, bagiye gufasha ko Kongo ku Rwanda rutofata bukavu ngo bugiye republique. Uravuga ngo wowe ushyigikiye u Rwanda rero ko rwafata Kongo rukagira Kivu, North Kivu na South Kivu a republic. Logically, nibyo ushyigikiye wowe? The heck, nibagiye republique all they want. Anyway, ndiko ndavanga ibintu. Indongozi ziba ziriko zimba ubutare zijya kubaka amazu. Indongozi baba kwagura amazu ngahe Bujumbura. Indongozi baronka abana babo n'amafaranga yabo gukora ibintu hanze. Indongozi baba bakoresha umutungo w'igihugu mu buntu bwabo. Nta kintu na kimwe umenga bitayeho. Ari mpamvu ubona nta kibazo na kimwe kigiye kironka solution, kuko ntabwo ari priorité. Burya ikintu tagize priorité nta solution kiboneka. Ni nkuko ushobora kubona akantu kari hasi kandi koroshe rimwe mugabo kuba utagashaka gutora ufite ibindi ugiye kwikorera ukasanga kiriwe ngaho kandi kari jena. Hari n'ibindi byinshi nyene kubera ta priorité tubiha usanga utigeze ubikora kuko biri kuri liste, bira kuri bottom of the list, biri kuri bottom of the list kuri diary yawe nimba binahari d'ailleurs. So donc vous êtes exactement indongozi za CNDD-FDD. Très bien ndagushimiye. Nishira imbere indeza yabe n'igihugu canke abo irongoye. Kabiri, none uriye nk'ibrochette zitanu ku munsi bujyaga ko buriye neza. Erega hariho kuburinga kurya no kurya neza. Indongozi mbi ntikunda impanuro. Ishirahamwe rivuga ngo rishaka ngo riharanira agati y'akazi na muntu, ugasanga rijejwe kuzomera. Aho igihe uvuze riti reka ndabereka ingene abantu bashaka gutera imbere, mu ugasanga riko ririmba inzara ubukene ari ishirahamwe. Igihe umva ari ishirahamwe, igihe ari ishirahamwe niribanze riteza imbere abaryo. Hama duce turaba rice rivuga riti twe twabigize uku namwe nimubigira uko. Indongozi mbi yiyumvira ko izi vyose nishaka guhanurwa. Twimvye babonye dupakiye amakonteneri. Mwarumvise ivyo uwitwa Faustin Ndikumana yavutse. Ubwo yari daimoni yaciye imufata, yahatse gusara ngo nta kirimwo ngo bijya n'ibivugwa shoye kubera iki daimoni yaramufashe. Ntawe mwumvise none mu binyeresha makuru. Mwana none kiski ushaka kuvuga ko bizobigira bihinduka iki? Jewe rero sishobora kumbwira ushaka kuvuga ngo none ubutari ubwaho rabugira niho rabugendere gasi spectacle uca kora ko ubutari bushotse. Mugabo ntibivyo nibikenewe kubana mu butari ngutiko mu amakontineri ijya operation simona akamaro ifise. Ni iki jya operation? Chikuba simbona. Nuba ari mu kwiyahura kubera twashoye butare gusa.
vyerekana ko we iryo bangara arizi rya shetani yuko abarundi kizira ko bagira ubumwe. Naratangaye bamubajije n'ikibazo acavuga ngo reka n'ubutegetsi bwa kudeta n'ubutegetsi ntishaka kwigishwa, ivyo bituma ikora amakosa menshi. Wambiye bwana Musenyeri, babwire aho umuntu asemerera na kare nta mugore ufise. Agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise. Na kare ntiwagwaye kwashi. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume tugwaye kwashi. Yaragwaye kwashi, yarigeze agwara kwashi. Waterse babwire wambiye muri kuduzomera, babwire yuko indongozi y'ukuri igira amatwi ikumviriza iyo abantu bavuga ntibabarira busema, usibye ko bimwe kwanza byagomba kuba biri evident, biri apparent, ata muntu agomba kubidoma ku rutoki. Iyo uri kutwaza imodoka mu ibarabara naho yo ari imodoka iri comfortable gute, birumvikana ko hari kinogo nespa, nta muntu agomba kuza abwirizwa ibintu nk'ibi. Mais malheureusement nyene bica ku matwi birengana, ni nk'amazi aca kuri Teflon, na kimwe kizokorwa. Nico tumaje wiyise kas sinzi ko ndayivari nta value ndayihabanyihanganire, mugabo bon amatwi yoyo apfa kumviriza nta kundi. Indongozi mbi ishaka kugenzura vyose, ni ya ndongozi datanga amabanga, ndagushizeho mugabo ntaco urekure gukora nakubwiye, ntiyizigira abandi, ishaka ko ibikorwa vyose bisuzumwa nayo. Ivyo navyo bituma ibikorwa biteba, abandi bagacika intege, indongozi nayo ubwayo ikananigwa kuko nishobora vyose. Kane, voilà, nama ndabivuga bijya bintu vyuko d'abord muri biri kumbure niko Uburundi bwubatse n'ibihugu vya Afrika na communisme, vyuko ibintu vyinshi ari decret. Umva niyo adelegatinga umukunzi wiwe, nepotisme, kakistokrasi, umuntu amukomera amashi kubera hatabayemo competence, hatarimo ntuzeye mécanisme de sélection ziri mu bindi bihugu, aho usanga bafite mécanisme de sélection cyaba kibazo yaba interview bagashiraho les meilleurs. Hanyuma noneho nuwo yashizeho agacaguma mu control, ano wumva ngo tugiye kubaza ibukuru. Warumvize ko hari nkagihe imanza zicibwa umuntu ari kuri telefone arinde instruction, umujije arinda instruction kuri telefone agacira ubanza kuri telefone, urumva nta rubanza yaciye, we yakoze ivyo yabwiwe hariya. Turatwumva ngo igitoro kirabuze ngo ndagize mu biro vy'uwanje, ngo amadevize yavuze ngo iyo domination ngo ibyo ngo binshirire wanje, ngo nshiri wanje iwawe. Nta muntu afise ubumenyi bungana gutyo bwo gushobora kuba yotora ibibazo bihanze igihugu. Igihugu igomba kugifise institution zikora na vya bindi nyene. Mpande babwira abantu baja kuri stade ngo bacira ubanza, twumvire se barundi turagode, ivyo ntibishoboka. Uwo mwanya yumvana hehe? C'est impossible. Et puis akwita we wakanyegera inkande ko afise ibindi bihambe mu hanze, uburombe muri Kongo, imarete muri kwa Tshisekedi, ubuntu muto umunyagihugu mumbwire babantu bose bamaze imisi bavuga kuri stade abamaze koronka resolution abahe mubambarire. Baba kecuru bose bo muri Bujumbura birwa bararira, bamwe baya muri Pascal ko waje kwa president, sinzi wamuzehe nkunze kwerekana ko anakiroba aje ko yaranohoshotse uwejo, kandi uri muzehe yagiye Kenya garutse Singtongo bari mutwaye, mugabo kubera ataburongozi buhari, institution zihari, donc bubatse ikintu kimeze nka pyramide, vyose biherera hejuru ku muntu umwe canke abantu batanu bihangange, nta kintu gikorwa, nta kintu gishoboka. So babwire ari kuri kudekriva exactement kuri urudome kurundi uko CNDD-FDD itwaye igihugu c'u Burundi. Indongozi mbi nikoresha abantu aho kubakorera. Indongozi mbi ibona abantu nk'ibikoresho byo kuyifasha gushika ku nyungu zayo, ariko indongozi nziza ibona abantu nk'abo Imana yayihaye kugira ngo ibarongore, ibashitse kwihangiro gushika kuri wa mugambi w'Imana. Voilà, encore une fois ngaruke kuri rya ntambara muri Kongo, abantu bagira umujinya bawugire baturike. Gende kubona abantu bari kofa muri Kongo ko bishoboka
hariho possibilité ko bariko bazira abantu bariko biyimbira ubutare. Voilà donc abona ko abandi abasirikare b'Uburundi bari disposable ni nk'amashifo ukoresha kwihanaguza uheje ukatfuraja muri toilette c'est fini hanyuma ugacija kwiramukiza Tshisekedi abandi bari guhamba babo so what nta nakimwe betwaye nta no kubika ku radio peut-être nta n'icunamo je ne sais pas ni juste disposable n'abantu disposable no uburongozi bw'abadede burateye ubwoba ariko encore une fois handi yuko abari kuyiraba ikintu cyose proviko intérêt ziwe ziri protéger ibisigaye bari disposable abantu kwanza cyenibuka igihe mpora mbona abantu ngo bariko bagabira inka wowe uragaba inka ufise inka zibiri ukabira umuntu afise inka igihumbi aho gufume bare inverse canke peut-être ngavuga nti uyu muntu ko ngabe yinka reka ndayipasize undi muntu nta nka ngikeneye I don't know man sinzi mu ndi ibintu byose biracuritse ariko dukomeze twumvirize ubundi bube gito bw'indongozi bwana Musenyeri komeza. Gatanu, indongozi mbi itegekesha ubwoba. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza. Aho gukoresha urukundo no kwizigira ikoresha iterabwoba, ibihano, agahotoro, gukangisha. Nta motifu cyo tumukorerako iyo turiko turaja harababa ariko urukundo nigo gubaka uburongozi burama. Gatanu, encore une fois aba dede ubwoba ico ariko ikibazo mufise mwego mu basenyeri mwagomba kudoma kuko umengo uri kura theorizing umengo uri kuvuga uburongozi bwo kujya tuvuga ngo communiste c'est pas Castro c'est pas Hitler vuguti abasendede batwaza umukazo abasendede batwaza ubwoba abasendede FTD baraducinyiza ntibumviza abantu ikintu cyose nindakusya ndakumesa umuntu ushaka gutera ubwoba umuntu ari muri gihugu cyakure cyane yavuye kuri internet ngo stop ngo ceceka donc batwaza ikintu cy'umukazo batanta ikintu kimwe kirenze en fait kimwe kitagira limite aho donc nta limite géographique même ushaka kugenda ku muntu ari à distance ngo hava mucecekesha kandi nuvuga ntari na menace je ndiko ndisemera gusa nta rusoro mfise I don't know mugabo agahotoro akarenganyo kagagazo ugutera ubwoba abantu imbonera kora ho ziri nako ndumviriza kuri iki mamanda windi muntu akore ngo tuzofata inko umuntu ari muri Canada uzofata inkoko mama frère wamenye ice cream ubukishobora kuja muri maki anyway c'est triste en fait ukuntu sendede iteye ubwoba abantu ubose ubwoba butagira uko bungana ntushobora kumenya bashigiye sendede n'abashigiye ko nta muntu ashobora kuvuga bafite n'ubwo ko anakoreye boca babimenya uwo modaro passe n'ubwo muvuga uko warashobora gusanga enclave aho ata musirikare ashikayo ata police ashikayo ata administration yarashika mugabo abantu bari libre kwiyexprima washobora kwinyegeza ahantu c'est pas washobora kugenda nk'ugiye nko mu kumosa ahantu kinyegeza ntibamenya nuko ari huri mugabo imbonera kuri ziri muri corona yose unakoroye amate babayasamye so yes uri kuvuga CNDD-FDD mugabo bamuyidomba ko nivuga ngo ubuyobozi bw'inko kumenga uri kuravuga umugani wo muri Bibiliya yego ndavyumva abapasi mukuru koresha imigani mugabo hageze ko tangura kudomera inda kumenera inda ku rutoke enough is enough hanyuma omwe abo bategetsi batumvise abanyagihugu bumve ivyo muri ko muravuga kuko hari umunyagihugu ariko kuvuga ngo bongo bwari kuvuga ngo abarusiya canke kuko abanyagihugu benshi ntibabibona umunyagihugu bari kuri hariya umunsi mbonera ko zitaramushika ko ntabimenya umunyeshuri aronsa kaburse ariko yiga mu Burusiya ntabimenya ukiretse umunsi yagarutse nawe bikamushikira umusirikare ariko akora muri kamabanda anyunzoka ku mugoroba atahana n'umugore mu nzu ntabimenya antira muturungutse muri Kongo so mutangwe kudoma ku rutoki n'umuntu agisinzi n'abasinzira bakaza barabibona ati oh I see ndabibonye ko ari abantu benshi kuko ikintu kibone ubanza kugidoma ko urutoki ano mpamvu dusemerera. Indongozi mbi irangwa no kudashaka kubazwa ivyo ikora la redevabilité. Indongozi mbi ntiyemera gusigura ingingo zayo nikunda gukurikiranwa nikunda kubazwa uburyo ikoresha ububasha canke amatungo. Ndazi yuko umushahara ari mutoyi jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga nico itubarace nigira inama yo gukora ibikorwa by'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga
iyo none si sendede, iyo ni sendede ku Gasaka. Uba bajije ikintu cyose baca bakubwira ngo ubwa mbere ngo bigeze kubwira ngo umuntu ngo nta muntu araba ku isahani ya se, bari kubaza nkuru nziza nta uzi ibyo bamubaza. Wabaza ikindi none wowe uri gukora iki, wabaza ikindi ivyo bikora bakwiki, wabaza ikindi mwe muri kuzomera, wabaza ikindi mwe muri za ntwaro za kera, wabaza ikindi abo ni 2015. Nta responsabilité ihari, nta redevabilité ihari. Ya ndege hari hagwe ku muntu ari responsable. Ntibishoboka ko indege si ikintu gurushinge canke telefone ushaka kushira mu mufuko ngo utware. Ni ikintu amahero ahantu kishira ugomba kukirihira. Ntushobora no kwimba ahantu ngo yihambe kuko peut-être wahamba nk'imodoka cyangwa ikinga. I don't know, ntushobora no indege ni ikintu big humongous, nishobora kuzimira ngo iburi rengero bire ko umuntu ashobora gusigura ati indege ikibazo cyaho cagenze uko mama turi kuyifixa izogaruka. Ntibishobora kufixa imodoka indege imyaka 15 watafutwaye amadokima ntaho uzi yagiye. Indege se amadokima ni karanga muntu umuntu agenda atwaye mu mufuko cyangwa afite systeme yo kubika amadokima aussi important que ça, nkuko nyine muvuga ngo mwije ngo amadosiye y'imanza. Donc nico abadede kimwe badafise ni responsabilité. Nta numwe haba ku muntu wo kugatumba kushika kuri president de la République, nta numwe gira za kuvuga ati ahantu byarahangiye igitoro hari ahantu cyabuze, reka da kenda mukizane n'amaraso yanyu, nimwe mufite imodoka nyinshi uko mbona ambuteyage no igitoro mukizaye moca mutangura kwiruka. Harabura ikintu cya responsabilité, harabura ikintu cya redevabilité, bigatuma igihugu kuma gitembagara atacamira kandi batikosora. Kuko iyo ikintu ubonye ko ari kibi ukacemera, nibwo utangura kurondera umuti inyishu yacu kujya avuga ati ujya kwingwara arayirata. Ariko nta mudede numwe yigira avuga ati muri departement yiwanje hari ikintu kitagenda neza tugiye gukosora cyangwa reka nange imihoho ugisho bagikore. Kuko ari ibihugu byinshi umuntu abonye nane baravuga ati bon aka kazi kiwanje ibintu nk'ivyo. Me abadede namba indongozi mbi ntiraba ibibazo byabo irongoye, kenda namwe mu vyironderere, iba kure y'abene gihugu, ntiyitaho kumenya canke irirengagiza ibibazo byabo, imibabaro yabo, ivyifuzo byabo. Nta kuntu rero yotorera umuti ikibazo itazi. 8 exactement. Urumva ibibazo baravyirengagiza. Nta kibazo na kimwe ndakubwiye abadede bavuga ati ikibazo kirahari. Umvuze gitora cyo ngo nimwe mufise imodoka canke kirahari gusa habuza baza ngo baja kugipakira kena mu vyironderere. C'est pas alibi ko mbona ambuteyage iyo ico gitora muvuze ko cyabuze gute. Mufise ibiduga vyinshi, dayere nimushime ko mufise imiduga yo gutwara, nimushime avuga ko mufise n'amaguru yo gutambuka, hari abatafise amaguru. Igihugu caronse abantu benshi, abantu bose bafise amapikipiki, bafise imiduga, niyo mpamvu tafise igitoro. Donc yabafise narabuze umutegetsi umwe ahaguruka ati iki kintu kirakeneye solution, iki kintu ni ngorane abanyagihugu canke omwe ukanorijinga. Hariho nk'igihe dufata nk'igihe cyo mu ntambara, igihe cakiza giheruka kuba, warumva ko abategetsi bavuga ati turabuze umuti mugabo hariho ingorane abanyagihugu bafise, abantu bafise amareta. Mugabo leta Burundi cyane bana leta bafise, nta bategetsi bafise, nta bayobozi bafise, ibibazo byabo nta muntu avyitayeho. N'ikibazo kiboneka kiri mu maso yabo baragikontura, ikibazo ciza. Abantu bava baje ati aba barimo bariko baragenda, abaganga bariko baragenda, kandi tuhasigara vide muri enseignement, muri medicine, plutôt muri santé publique n'ahandi. Aba bantu bariko baratotezwa hariya mu bihugu byabo muri murabara baca ngo urabona ngo bagiye ngo barazana amafaranga ngo ahubwo ngo ni vyiza. Ntibashobora kufata ati ico kintu n'ikibazo ni ngorane, reka turako tocadressa canke omwe tuvuge ko kigoye, ko aribezo kwa meme bigoye mugabo ubona ko biri palpable. Kimwe mu bigoye nuko udashobora kuza umudokteur aja guhembwa ibihumbi 5 ku kwezi, umuhemba 100 ku kwezi. Ico kintu kiragoye, nubwo ko umushobora kugira intuze systeme zituma abantu bashobora guprefera kuguma mu Burundi gusubira kuja hanze, mugabo ushobora kuvuga uti hariho imbalance économique tubona ku isi, on ne peut rien faire. Reka da ico si kibazo kwanza n'abasi b'u Burundi nibagende nibamujeri bazopfa bangara. Iyo niyo systeme ya dede niko sede yigishije gutwara u Burundi, sinzi yo bavyigiye. Indogozi mbi neyo twaravyumvise iba yishima kandi yibona. Ubwishime ni kimwe
mu bwansi canke mu bansi bakomeye b'uburongozi. uzotuvyonga ku mutumba nagwanda bibabwire tuzoshirayo abadoriya mu mitumba yose bati naka yahunahunye cha dukonjega verbe namavuga reverisi njya kokinesa hana Ivan afite ukuntu uraba CNDD-FDD uko biri kose ntabwo ari je ntabwo navuga ko yari arme ikomeye cyane vuga ati twarafashe igihugu genre FPR genre umugambwe wa Museveni genre c'est pas hari n'ibindi bihugu usanga byagenze uko je navuga ko yavuye mu ma négociation personnellement nubwo hari abantu bavuga ko buyo yakibahaye on silver platter yakibahaye ku isanati enda ni mwakire ugaca wumva ngo igiswa gisambugwa n'ikindi depuis quand mwe mwasambuye gisoda ikihe ngo bongo no kuzana umuheto ngo umuheto for what igihugu mashaka kumvikana mutube murashiramo umuheto uzodyogora tuzomukanya none mwebwe ntimuhazogira umunsi mukazofa tuzotwara imyaka igihumbi mu buto siko yiyumvira Habyarimana siko yiyumvira Idi Amin we yavuga ko tuzotwara imyaka igihumbi Union Soviétique nabaye imyaka 70 ikahava mwebwe mwaza ko imyaka igihumbi muzoyishika ko kubera muri bande c'est pas I don't understand iyi kokinese ubu bwishime aya manyamaka kanyaro kari mu badede kari mu bituma batameliora kandi kari mu zo downfall yabo gizomba muri downfall ni naho bacagira temerite bacagira arrogance bakibagira yuko isi atari bayikontrola ari naco kituma uyu muhizi ya telefone ndamugaruka ko ukwibaza yuko uri mu gihugu cy'amategeko ukumva ko unyamanzisha umuntu. You are lying to people. You are lying to people. Stop. Urabeshya abantu kandi bihagarike ahubwo ko ushobora no kumutera ubwoba kuzomutuma ko abajenero bari mu Burundi. I will communicate with my people in Burundi to check on you. Niyo ni temerite, iyo ni arrogance, iyo ni ignorance niko no bivuga kwibaza yuko wavyimvye cyane ugacibaza yuko uri bigger than you are until uhuye n'umuntu nkanya avuga nti sit down. Hey man, just want to let you know that sometimes you gotta shut the fuck up. And this current time is just one of those times you gotta shut the fuck up. I don't think you're a bad person, I just don't want to hear you talking anymore. You gotta shut the fuck up. Anyway, icyo ndiko kuvuga ari kuvuga exactement ingene abadede bameze, ikibi gusa no kavuga umengana umugani aho kubadoma ko urutoki. Malheureusement muri yo cockiness yabo, muri yo arrogance yabo, muri yo stupidité yabo ntibashobora kumenya ko ari wari karavuga. We warazi ko ari wari karavuga, twe turavye turazi ko ari wari karavuga. Burya umugani ugana akariho, iyo uko cy'umugani kenshi na kenshi kiretse iyo muri entertainment nibaze ko abantu batari muri mu bugenegene nubwo hari umuntu ahora ibihweba. Nizere yuko bari mu ishure mu isomo, yo mu isomo umuntu aciye umugani abari karawucira abo bantu. Aba muri Bibiliya nyene Yezu aca umugani ntabwo yabaciye umugani mu kirere out of nowhere yabari kawucira umugani muri yo circumstance. Nizere ko abadada bariko barumva ubuyobozi bubi bafise ko abanyagihugu bariko barabubona kandi tuzoguma tubudoma ku rutoki. Okay, ikindi caha c'abadede nikiye ibone gitangira imbere yo guhona kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Très bien. Ubwibone bwitangura imbere yo kuhona. Sinzi kumbura mushe mu Gifaransa no mu Cyongereza mushaka ko iyo verset iri muri Bible quelque part. Niko novuga nanje. Hari ibintu vya cockiness bica bituma ugwa. Donc ukaraba nk'ubu usepa ufise nzinzi black belt ufise belt yo hasi ukina karate umaze ukwezi kumwe ugacavuga ngo je ndakomeye ugaca ugenda kurondera umuntu afise belt yo green belt je no sais pas umuntu akomeye ngo reka tugwane ngo je ndakomeye ugasanga kubera ko kuvyimba wibagiye inguvu ufise wexageye inguvu ufise ariyo nayo ntango yuko ucugwa. En effet la majorité y'ibihangange vyagiye bitomba vyatomba juste cyagiye bashitse hejuru kumbere kuri Empire Romain hari gihe aba empereur babaye nk'Imana n'Imana bazibagiye mvuze Imana bazibagiye kujyo gihe hari Imana nyinshi mu Roma wanashaka ico gihe c'était yabaye
inovuga ko gushonga kw'iyo empire canke kw'aba empereur. Murashobora kubona aba empereur ba nyuma ntuzeye Albert Camus yarakoze arafise théâtre yakinye kuri Caligula, uzoyumviriza ni kagufi neza kushaka kumva mu minsi 3 peut-être. Caligula très intéressant. Caligula ba Nero bari koki bari sinzi mugabo baciye baba abami ba nyuma canke aba empereur ba nyuma ba empire romain kubera iyo cokiness. Aho hakurya mu Rwanda umu empereur wa nyuma yitwa ngo ni Kinani canani abagome n'abagambanyi. Imagine vraiment ubwo buyizi. Bon, Mobutu Sese Seko yavuga ngo Zaire c'est moi, donc Zaire ni jewe, ati jewe niyo napfa na Zaire zobipfuye. Mugabo ndibaza ko il avait raison, Zaire yarapfuye. Usiye ko nubundi yarapfuye niwe no kuri Mobutu. Ntuzeye Idi Amin yavuga ngo I'm the conqueror of the British Empire. And also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. Imagine vraiment. Donc harimo iyo British Empire encore une fois ufite agahugu kangana Ubuganda byo n'igihugu gitoyi cyane umwe ugeranje n'amakungu. British Empire à l'époque n'ubu turiko turavuga British Empire ifise nyene ijya bita England na Wales, sepa na Ireland, ugashirako New Zealand, ugashirako Australia, ugashirako agace gato ka Canada, ugashirako n'ibindi bihugu biri muri Commonwealth. Ndavuga ko ari British Empire, ngo am the conqueror of the British Empire. So très bien monsieur Musenyeri, nibaza yuko abadede en fait bageze kuri yo level, the last king of Scotland. By the way, yes, hariho ntuzeye imuvi mushobora kuzoraba nyene ya The Last King of Scotland ya novuga imisi ya nyuma ya Idi Amin ikinwa na Whitaker. So mushobora kuja kwiraba, it's a nice movie also. Sinzi ko biri mu Gifaransa mugabo je nayibonye mu Cyongereza, The Last King of Scotland. So voilà, donc imbere yuko bazoshonga bazoba koki mugabo ubutigu buregereje. Indongozi yishima nikunda impanuro, nikunda gukosorwa, yibaza ko atakosa ikora. Abepiskopi baravuze ko bababazwa no kubona ibintu rusange bimwe bimeze nabi canke bikennye, nk'amabarabara menshi mu gihugu yononekaye, be n'ikena ry'igitoro bituma ihanahana ry'ibintu be no kwiyunguruza bigorana, mbere bigaca bitera n'amasanganya menshi abantu bakahasiga ubuzima. Nukuvuga ntazi icajejwe mbega iwe mu rugo iwe abari mwishirahamwe we bobo ntibashonje, yakoze iki kugira ngo abigishe gukora mu guca umengajeje kuzomera yuko nk'umukuru w'igihugu yakwiye kuja kurima mu rugo kwa naka. Icitwa ishirahamwe cose ni kiba cikure mu mutwe ikintu citwa kuzomera, babanze iwabo. Amaherezo irananirwa. Uwo muntu uvuze ndeka Musenyeri mbega cyo umuntu yobarinde bashaye yobarinde kasho umuntu. Hari umuntu muzi mu Burundi atigera hanugwa, ategera abona ko yakoze ikosa, ategera abona ko hari ibintu byamunaniye. Hari umuntu yoba muzi gaho mu Burundi. Imigani iraryoshe cyane. Nibihe bintu by'ukuri bigize uburongozi bw'ukuri? Bo eka ibigize uburongozi bw'ukuri tuvyihoze ko nta nivyo tuzi, nta nivyo turabona, mugabo novuga ko ari ivyo byose tutabona mu Burundi nivyo bigize uburongozi bw'ukuri. Encore une fois sinokora video yose, sinovuga kuri video yose, je nagomba kuraba ibi uburongozi bubi bw'aba CNDD-FDD, ibintu biburanga umusenyeri Awedomeko vyose. Bien sûr harimo ivyo atashizemo. Uburongozi bubi burica abantu, okay? Tumaze imisi twumva abantu bishwe hirya no hino, abatagwa mu nzuzi, abagize gute. Uburongozi bubi ndakunganire ico cyari kicenda c'icumi. Uburongozi bubi bwangaza abantu, kumva ngo ba Mujeri ntibapfe bangara bazoheriyo kwanza s'abarundi. Ubwo ni c'icumi cerekana uburongozi bubi. Icicumi na rimwe uburongozi bubi buhereza abantu mu busho. Uburundi kiri mu bihugu gifise prison, ama prison yuzuye abantu bazira ubusa, abantu
batagomba kuba ari mu maprizo kikabanza ngo ndagisubiramo kandi namwe murakizi mukivuga iyo ni ikintu cerekana uburongozi bubi bambana ubwoba bambana amakenga bambana ishavu n'inzigo itagira ukwingana n'ibindi vyinshi ica 10 na kangahe uburongozi bubi burasahura igihugu aho kutungisha abarundi bose bimba inzahabu bashora bantu b'Imana haheze amezi angahe tubonye amakamyo n'amadrapo y'u Burundi ariko arayebayeba mu sepa ku mupaka ngo agiye iyo ikintu muvuga ko hamaze kuvamo umusaruro mu Burundi ni ikihe canke mumbwire hazokwimbwa ibirombwe bingahe hazosoka amakamyo angahe dushoboye kubona n'akantu k'akarusho na gatoyi kabonetse mu bakozi ba leta sepa muri disponibilité y'amadovize ibitoro n'ibiki mwoduhanuzeye target aba badede bihaye reka da bijya byose bigarukira mu maboko y'aba dede nico nta kindi kintu abadede bariko barakora ica 25 ubuyobozi bubi bwica ibintu byose akokize indero amashure ubuvuzi infrastructure amabarabara amatara ikintu cyose bakoze ko kiba gipfuye icijana na rimwe reka ngezaho mugira umunsi mwiza